Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose ubutegetsi butaba bugomba ko mumenya yose turayatohoza amaze tukabashikiriza tunyuze kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya mu bicocoro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, kugeza aho Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe yitangarije akabwira abamwegereye ko umuntu wenyine usigaye umuhangayikishije ata wundi uretse Reveriyano Ndikuriyo. Ibi bintu birateye ubwoba kandi birashobora gukwegera igihugu akarambaraye, narirya abarundi batari bake bari mu bihe bibi cane batewe n'ubutegetsi bubi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bukorera akarwi gato cane kamaze imyaka yababa 20 gapfukamye mu nda abarundi. Bamwe n'abandi baribaza aho iyi ntambara iza kugarukira, ariko nanone bakabona ko aho ibintu bigeze abarundi ubwabo bari bakwiye gufatana mu nda amaze bakikuraho ubutegetsi, kuko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD aho kugira ngo bige ku bibazo by'igihugu, ahubwo nyabuna biga uburyo ki bohezanya bupfungana hagati yabo. Ibi akaba ari ibintu byateje igihombo gikomeye cane igihugu c'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu arabona neza ko adashobora kugumya kurongora igihugu narirya abanyagihugu bamaze kumurambirwa, akabona ko byanze bikunze Reveriyano Ndikuriyo ufise igikundiro gikomeye cane mu mbonerakure ndetse no mu bagumyabanga ashobora kumugambanira akamukura ku butegetsi. Ariko nanone Reveriyano Ndikuriyo nawe akabona ko Ndayishimiye yatembeje igihugu ku rugero rukomeye cane kandi ko atasize n'umugambwe. Ibi byose bikaba biriko biravugwa mu ntumbero yo kugira ngo bakureho Ndayishimiye ku butegetsi, kuko babona neza ko igihe yahiganwa n'undi mu matora yimirije imbere byanze bikunze azatsindwa, akaba ariyo mpamvu byose biriko biraba. Ni byinshi twabateguriye birebana n'inyinyurana ndetse n'ihangana riri hagati y'ibihangange, tukaza no kubabwira amakuru ari kuvugwa ku mushiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Byose nyine mukaba mugiye kubikurikira kuri n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Inyishu za Perezida Evariste Ndayishimiye ku bibuze mu gihugu c'u Burundi zirateye isoni. Uno munsi ndabuze igitoro cyo kugenda aho nashaka, mbega muri 2008 nari ndagifise? Hari n'akaduga wari ufise? Iyo nyishu iroroshe ku bintu byose. Ndabuze agasukari, mbega muri mwaka w'1983 wari ugafise? Susumu yo yari bwabeho? Ndabuze ifumbire, mbega mu mwaka w'1975 wari uyifise? Hari n'agatongo wari waronke? Ndabuze akadorari ngo nje kurangura mu Bushinwa, mbega mu mwaka w'1953 wari uyafise? Mbega ifaranga ry'u Burundi ryari bwabeho? Bandanya nawe ibyo wibaza ko ubuze, ariko wibuke ko mu mwaka w'1900 utari bwanavuke, uce ubona ko aho ugeze hasumba ahambere. Ibi ni ibyatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko bikaba byarababaje abarundi batari bakeya babona ko Perezida Ndayishimiye abafata nk'ibijuju, kandi bakabona ko byanze bikunze igihugu c'u Burundi ntaho gishobora kugera mu gihe kigifise umutegetsi nka Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu abarundi bijunje n'ijambo, yaba abari mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu, bakwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo bikureho ubutegetsi bubi bumaze imyaka myinshi bupfukamye mu nda abarundi.
uruyeri, inyinyurana no gucengana bibera muri CNDD FDD. Iyo abanyagihugu babonye abategetsi bari hamwe bakabumva ibyo bavuga, bibaza ko ari abantu bama bakorana bumvikana. Ni gake abanyagihugu bamenya inyinyurana riba hagati y'abategetsi na cane cane abo bita ibihangange muri CNDD FDD. Bamwe bose bagerageza gukoresha ingufu zose zishoboka ngo bashikire inyungu zabo. Reka turebe ibiriko biraba hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo, aho benshi bemeza ko igihugu bashobora no kugitembya na rirya benshi bivuga ko cyamaze kugwa mu manga ikomeye cane. Ndayishimiye Ndikuriyo inyinyurana rirabandanya. Ihagarika ndetse n'ifungwa rya burundu rya Generali Arengiyome Bunyoni, guhindura ibipapuro amanote y'ibihangange ni bimwe mu byongereje urwango ruri hagati y'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza n'abitwa abo kwa Ndayishimiye. Reveriyani Ndikuriyo we afatwa ko ari we asigaye ku isonga ry'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza. Uguhangana kw'izo mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko byahora, kugeza n'aho umukuru w'igihugu abwira abamwegereye ko ibintu aho bigeze rwose ari bibi cane, kandi ko icyo akeneye nta kindi uretse kwikuraho umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo. Ndayishimiye ntiyigeze yizera na rimwe umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, kuko abona ko umwanya uwo ari we wese ashobora gutembagazwa ku butegetsi. Inkuba zibiri ntago zishobora kubana. Perezida Ndayishimiye na Reveriyani Ndikuriyo barafise ibyo bahuriye ko mu nyifato. Ni abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Rishobora no kuba ribi mu mwanya muto cane, ariko barafise n'ibihabatandukanya byinshi. Reveriyani Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cane ingufu, violence. Amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica. Umuti w'ibibazo awumva mu kudadaza no mu guheza umukeba. Reveriyani Ndikuriyo akunze kuboneka afise imitsi iranze, ntazi guhisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we aragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Twatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari bushire mu ngiro, ariko sibyo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi, intambara yiwe ayitegura mu mpisho. Iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigeze kure. Nkurunziza yamwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ibyo ashaka. Ingene byaheze mwarabibonye, yahawe isumu umutima uhagarara giturumbuka. Bunyoni yari azi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye, none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara, akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bafatiranye ibintu bigishoboka. Urabye ingufu n'igihagararo bafise, Ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe. Ndikuriyo afise umugambwe, afise imbonerakure, afise amafaranga menshi, ashigikiwe n'abiyita uko bari mu iragi rya Nkurunziza. Abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu, barimwo no mu nzego z'umutekano. Ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporote bahora inyuma ya Bunyoni. Inyuma Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumyabanga bumva ko bahemukiwe na Ndayishimiye. Aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mu ihindurwa ry'amanote ryabaye mu mwaka uheze, aho ibintu byadogereye. Abo bose boshima ico bakora ko Ndayishimiye kandi bakagishima cane. Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko hari ibyo ashobora guhindura, uretse ko bose bamaze kumukora ko amaboko kubera imabi ariko arabakorera. Arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubugira umushahara. Niwe afise ingufu z'ubutegetsi.
arashigikiwe na Eklezia Katolike naho itabona ko ibyo ari gukora ari byiza, arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere, ndetse ariko akaba yarakoze ikosa rikomeye cyane ryo kwiteranya n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda, dore ko nabyo bishobora kumukwegera akarambaraye, kuko ibihugu byo mu karere uretse Kongo abandi bose ntibabanye neza. Ibyo byose biramuha amahirwe make yo kugumana ubutegetsi. Aho ntawo kwibagira kandi ko abarundi badakunda kwiteranya kuwufise ubutegetsi, gusa aho bigeze uyu munsi bigeze habi cyane, kugeza aho abarundi bose bariko baripfuza icyabakurako Perezida Evariste Ndayishimiye. Ubwo Reverend Ndikuriyo arashobora kurindira gushika muri 2034. Iki nico kibazo gihambaye Reverend Ndikuriyo arimwo. Ikibanza yicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye. Muri kano kanya hagize igishikira Perezida Ndayishimiye, umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu yifata kibanza, akaca ategura amatora. Nta nkeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoca awuserukira mu matora, gutyo abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza bakaba baragarutse ku butegetsi. Birumvikana ko Reverend Ndikuriyo asa n'uwicaye ku irembo ry'ubutegetsi, ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugira Evariste Ndayishimiye arangize ibiringo byiwe. Ibwirizwa shingiro ridahinduwe, Perezida Ndayishimiye ashobora kurongora Uburundi gushika muri 2034. Aho ni kure cyane. Reverend Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe. N'inyurana rya bene Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe, Reverend Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu. Kahise katare akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ariwe aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu. Reverend Ndikuriyo arabye nabi aho kuba ku irembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga ku irembo rya mpimba. Ibi nibyo biriko biravugwa, ariko nanone nawe si umwana, ari gukora ibishoboka byose kugira ngo aheze ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ndikuriyo Ndayishimiye aho bigeze ni habi cyane. Inyuma y'iminsi myinshi benshi bareba ibiriko biraba, baremeza ko ibintu biriko biraba hagati ya Reverend Ndikuriyo ndetse na Ndayishimiye biteye ubwoba. 2023 ntiwabaye umwaka woroshe kuri Ndikuriyo, ndetse n'uyu mwaka wa 2024 naho ntago wabaye umwaka woroshe kuri Reverend Ndikuriyo. Inyinyurana rya Ndikuriyo na Ndayishimiye rikorwa mu rwenge n'uruyeri rwinshi cyane. Nta n'umwe muri bo yigira avuga ko adashyigikiye uwundi. Muri 2023 Ndikuriyo yabandanije kwerekana ko atatinya kwemanga ko ariwe mwiragi rya Nkurunziza. Benshi batangaye muri Mukakaro aho yatunganya ihiganwa yise Nkurunziza Cup iminsi mike inyuma y'irindi yitirirwa umukuru w'igihugu, Cup de President. Ihiganwa rya Nkurunziza Cup yarihaye igihagararo gisumba kure irya Ndayishimiye, naho ku munota wa nyuma hari imirwi yatinye kwitaba iryo higanwa. Iyo ni nka Messenger FC yegukira umuryango w'umuhisi Perezida Nkurunziza na Bumanura FC ya Gervais Ndirakobuca. Muri 2023 nyine Reverend Ndikuriyo yarerekanye ingufu ziwe mu gutunganya amanama mu majoro, nubwo Ndayishimiye yakoze ibishoboka byose kugira ngo abihindure. Perezida Ndayishimiye nawe ntiyatebye kwerekana ko ariwe afise ijambo rya nyuma. Imyambaro ya Ndikuriyo yarabujijwe, cese y'amanama y'ijoro yarakuweko. Mu nzego nkuru z'umugambwe Ndayishimiye yarashoboye kugena bamwe muri bo basomambike biwe. Mu ntango ya 2024 niho hasubiriye kuboneka imvugo isa n'itandukanya abo bagabo babiri, aho Ndayishimiye yadukana imvugo y'uwugira aje mu ntambara n'u Rwanda, nawe Reverend Ndikuriyo akaboneka asa n'usakamwo mabisi ibitamenyerewe. We agashira imbere ibiganiro hagati y'ibihugu kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ari ryiwe. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugara igiturumbuka imbibi zose Uburundi buhana n'u Rwanda. Ifungwa rya General Bunyoni n'ihungabanwa ry'abamwegereye byaragabanije ingufu n'amanyama ry'abo mwiragi rya Nkurunziza. Ingingo ihindura amafaranga ibipapuro yarakoze kubu
muri urwo ruhande, mu gihe Ndikuriyo yari yaretse ibihangange bimwe bimwe biracisha amafaranga kuri konti y'umugambwe Perezida Ndayishimiye yoba yatanze itegeko ko iyo konti ihagarikwa. Uko niko atanduru bavugije bano bagabo bacungana bakanyinyurana. Muri 2023 biboneka ko Ndayishimiye ariwe yinjije ibitsindo byinshi kurusha Ndikuriyo, ariko uyu mwaka wa 2024 ho biraboneka neza ko inyinyurana ryabo ryabaye mu ruye rukomeye cyane, kugeza naho Ndayishimiye yagerageje kumukura ariko bikamunanira, ndetse benshi bakavuga ko ibintu bishobora gufata undi murindi. Kugeza ubu Ndayishimiye ntashobora gushiraho umurwi wiwe utwara. Umwe mu baserukira ibihugu byabo mu Burundi yadukoreye umwihwezo ati inyuma y'imyaka 3 n'igice ku butegetsi Evariste Ndayishimiye byaramunaniye ndetse gukora umurwi wiwe utwara igihugu, ndetse gushika naho imyaka ibaye myinshi atarashobora gushiraho umurwi urongoye igihugu. Leta yiwe ni imwe mu mareta ya mbere ajegajega febre Uburundi bumaze kuronka. Nta kintu kinini leta yiwe ishoboye. Ibibazo ni umurengera mu gihe leta itagira inyishu. Turazi ko Ndayishimiye yifuza guhindura leta vuba, ariko abo yiyumvira kuzana benshi usanga bari basanzwe bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Nta bantu biwe afise by'ukuri. Reverend Ndikuriyo aracakomeye kandi ntatinya kumwereka ko amusuzugura. Kugeza ubu Ndayishimiye byaramunaniye kumuhasha. Gupfunga Bunyoni nta mpinduka iboneka byashoboye kuzana. Kugeza ubu abasendezi baracagabuye mu tudwi tw'ibihingo bavamwo region nk'uko Nkurunziza yabisize. Urwo turwi nta ngufu Ndayishimiye adufiseko. Naho Ndayishimiye avuga amajambo menshi, nta kinini arashobora guhindura kugeza ubu ngubu. Mu gihe asigaje imyaka 3 gusa ku butegetsi, turibaza nimba Murantunge asigaje imyaka 2 ku butegetsi. Turibaza niba azashobora kugira ico ahindura. Ni ukuvuga umwaka wa 2025 na 2026 benshi baribaza niba hari icyo azashobora kuruhindura, ariko benshi bakavuga ko ahubwo amahirwe ahari ari uko ashobora kuba atakiri ku butegetsi. Twizere ko Ndayishimiye yoshobora kwibyukiranya muri rino higanwa, ariko arakorana na Ndikuriyo amaze akamutsinda. Gusa abatari bake baremeza ko bigoye cyane gutsinda Ndikuriyo, kuko nawe ni umugabo utoroshe kandi ni umugabo uzi gutegura. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi ba